kumenyana na Double J biciye he je nije namandi ko ndabaza abantu vous êtes au courant de rien ni muzi ingene vyagenze naraberetse ama preuve ingene vyagenze kuri YouTube yanje indirimbo iriko kuva le 23 décembre 2023 ijya ndirimbo nari nareshize en standby hari asigaye gusa yuko twumvikana cyenda yi balance sivyo ivyo vyose ngira ngo mwarabibonye numvirije ejo nabonye yuko nta numwe yigeze yumviriza kiganiro cya Simbizi yakoze nze umukubito yagiranye na Gael ndabasavye muze kugenda kucyumviriza kugira ngo muronke umuco wose je nta interview nkigira nta biganiro nkigira nabihevye Chris MB twarahagaritse contrat juste kubera ubwo bujyaje bw'abartiste ivyo nakoze Imana nibizo binshimira izobinshimira nta mu artiste numwe ndindire kwa nshimira jewe sivyo donc nizere yuko ndi clair abo biciye benshi ivyo bintu vy'imiziki nta mahera vyahora binyinjiriza je nifitiye boîte zanje zinyinjiriza amahera yanje ijya miziki yabo nta mahera natanu yahora yinjiriza donc sur ce biciye benshi abo nahora mfasha kuko nubu tous les mardis muzobaze imbere ya biro yanje abahuzi y'abartiste ubunye nta numwe nabwiye n'abasiti sinkeneye kubona umuntu numwe imbere ya biro yanje urumva ivyo ubonye none ndababaze indirimbo none ko ari ya Double J muravuga ngo ndayimusubize nimba ari gwiwe kubera iki atayisubizako akaba ari gwiwe kubera iki atayisubizako nabonye muko muramuvugira cyane gose mwese muri benshi mumuvugira kubera iki atayisubizako nimba ari gwiwe umwana nkujya ashobora kukuma ultimatum jewe nkande umwana w'ikirobezo nkanuzenya umwana wo mwibarabara nka Kiriku ashobora kugenda gufagira video akantu kajewe nkande kandi numvise ngo aparama bariko baravugira indirimbo na Bface ngo yo kuntuka sivyo umuntu uzenye umwavoka wanje ewe arasamye ameze nka crocodile arabari indiriye nijo gutuma ubona atana interview nta nakimwe nigeze mvuga jewe sivyo mugabo quand c'est trop Jeff c'est 45 ans sivyo fise abana babaruta bajya bose jewe singiye gukwegana nabajya abana ndafise ndozenya abanserukira cyage naravuze yuko nzokwitwarira ndavuga ni bakame bababarire bareke sivyo ntibazi ivyo barimo mugabo urabona ko abibandanije kandi none ibe Bface ibe ba Double J nta success nimwe bagifise uzora niwe ati bajya abantu bose bashaka kugendera bashaka kumenyekana bose baca bavuga izina ryanje kuri video porno zenya Cameron yafashe ari kumwe na Double J avuga yuko yavuze gute reka ndayivugiriza ubyumve yaravuze ati aba bana bababarire bareki okay ikindi nashaka ndakubaze uno munsi ko bafise ubushobozi kabakaba baramenyanye arabajama kubera iki atagenda ngo bagira nini ndirimbo yabo iruta nijya anya ivyo byose sibazo none byo tuma myumva ngoma pamoja na Double J kutoka kwenye upendo hamna malipo hamna lolote no unajua management wanakuwa na shida zao wanafanya mambo tofauti na vitu ambavyo sisi wasanii hatuwezi kuelewa lakini nataka nimsimamie moja kwa moja Double J hapa tulipo ni Brussels Belgium so let me tell you Double J hiyo ngoma tulifanya ngoma kali ya msingi sana na shukrani sana kwa yavuze yuko ati igiremo yose ha kwa yavuze yuko kanda igiremo yose it's fine oya ngo kwa yavuze yuko atamahera ko atamafaranga yigeze irihwa atamutabiwe kontra ikindi kintu nabonye ejo mutazi mutakurikira sivyo yego aba artiste bose muzobaze n'abaorganiza ama evenement sivyo muri management harabaho abanuze aba manager harabamo umutu wa manager haraba manager wo muri studio harabaho manager ingene ubaho sivyo ifogo muzamurambura kurikirana iyo bavuze manager ujya mu type mwavuze Black nta wenzi je ntacyo nigeze mvugana nawe nta wenzi ujya mu mwebwe mwamagumye mushimikira ko ngo niwe manager wiwe nta wenzi ntacyo nigeze mvugana nawe ni sawa ninde tuvugana
Eko vugana na Clovis Lane musa. Sorry gato ikintu twako turavuga kuko kuri kiriya kintu cerekeye n'aba manager twako tuvuga ati ko bavuga yuko yahaye amafaranga manager atariwe eske pore ko ari umuntu yize yaba ari n'umuntu winjije twakuvuga ati gute yuko ntaguciriyemo manager yagushika ngaha gute utavugana na manager yaba batazina na manager ko tuzi ko bagiranye contrat yo kumuzana kamiliyoni yarazi manager yo kuri eske iyo contrat yindi yo baragiye gukora n'undi muntu atari manager yo kuri bigenze gute cyo cari kibazo gihari wagize contrat yo kuzana kamiliyoni no manager umwe hama hageze ku ndirimbo ucugira manager je navuganye nawe numwe gusa uyo wundi muri ko muravuga ntawe nzi umutu wa manager je navuganye nawe nuyo nyene twavuganye niwe yewe nzi n'inyandiko zose niwe twagiraniye ama email ndayafise yose ivyo gukora umuziki vyose niwe twabikoranye. Bonsoir Paulin. Bonsoir. Alors nyene numva mfise aga question kubera Chameleone twamumvise ariko aravuga des histoires de management ngo manager vu que vous êtes mon manager ou Dabo J, il y a quoi vous regardez exactement et dans quel contexte il a dit ça? Mais là, je ne sais vraiment pas. Ntavyonzi. Kubera nimba yako aravuga manager uya wiwe. Uravyumva. None je nababajije vyarinze bigenda gute ashike ngaha hanyuma anaregistre n'umuziki. Nimba atavyo yarazi. Ni Dabo J yamurondeye. Ni Dabo J yarishe umu producer akazana n'ibikoresho vyose. Chenio question fils. Jeni ho numvise yuko hariho ingorane y'aba manager yahabaye kubera ntiyo bivuga uko nyene for nothing ngo none kabadi wa manager mu bireke badi ndakubaze iyo nk'umuntu agiri muri business sibyo akoresheje manager yoha amahera manager atari we ngira ngo bandanye ndabakurikira sibyo gushika muhira kumugeza mu Burundi Chameleone ndabandanye ndabumviriza. Okay ça va. Merci beaucoup. Merci Paulin. Yoriha manager atari we gute hama Chameleone yoba yarageze mu Burundi gute yahageze uwo manager bamurishe atari we yaje gute urumva si tu te rappelles bien si ni musuye kuri abantu je ivyo twakoze ejo si jewe canke Genius twatanze iyo information yazanywe n'umuntu avuga nti je ndi muri groupe y'abasani nivyo bivugwa muri iyo groupe urumva avuga ariko nawe wowe wabishikiye nk'umuntu abizi non pas du tout ahubwo gute umuntu ashobora kugira contrat n'abantu babiri umusani ari umwe nivyo twavuze kubera ariyo information twaronse exactement kubera mufise information zitarizo nico gituma na Paulin arinze yemera kuza ngaha kubera ntashaka ko abantu baguma bacafuza ico nyine nshaka kugiklarifya kwanza ndabubwira aho iyo nababwiye iki ntimuzi kuri kose ikindi twagwaniye ko kwine ni yuko dans tous les cas si ingorane zitabaye réglé dans muri backstage c'est-à-dire muri ubwo butungane canke nyene indirimbo tukayibura complètement kwa na Dabo avuga nti indirimbo nanje yacahari umwanya n'umwanya none yakubajije kubera iki none atayishiraho kubera iki byageze kuri yo level yo kumva yuko nyene carrément akazi kiwe yo kubera quand même irya audio twumvise yuko ari Dabo yayigize n'irya clip non comment est-ce que quand même akazi kiwe kavuye kukwira ngahonye ariko aricira n'abafana urumva exactement Dabo J gusa b'umuziki en général erega si Paulin ariko arabicira ahubwo ni aba musiciens bonyene bariko bariyononera nkuko nabivuze yononeye benshi urya Dabo J sivyo mwe mumva ngo ariko mavuga ngo ariko ashwana ngo n'aba Queen tumaze kumva side imwe linda twumva izindi side mukanya. Okay yes which is good ni vyiza kumva amaside yose uriyo yo kuza tukajuja twe twavuze nk'abantu bazi Paulin n'umuntu tuzi ko akundana nk'abantu bafa bone ntashobora kuja kwiba Dabo J nta kintu afise ko Paulin yo turagenda kurara aba interview za ntuzeya na interview ya Paulin waravye shusho iyo yiraba ntiwari kubavuze uvuze ntaimba waraha kama shaka kukubwira kandi twarayiravye iyo yiraba ntiwari kuvuga kurya kandi wowe wakoresheje amarangamutima sho gabi Queen
Okay, wowe uriko uravuga ngo twahawe information zitarizo ngo turiko tuvuga ku ruhande tutazi. Turifuza kumenya, dushaka kumenya rero duhe information. Utubwire iyo ndirimbo ingene yatanguye, utubwire n'ingene byatanguye kugira ngo tubeho tuzi. Yaje kugira ngo abishure. Nico gituma mwari kumubaza ikibazo cyo kumubaje yacishuye. Yakibishuyeko. Okay, twe twifuza ukuri rero atubwire ukuri. Hama tuba tuzi ukuri. None ntiyabivuze gasha yabivuze Ange. Nibaze yuko bariko bararondera ntuja Double J reka turindire umuhost atubwire nawe. Bisanzwe bino bintu biko biransiga none ndababaza ingorane ihagaze. Ihagaze ku ndirimbo. Oya utaravye ama interview yose mwe namwe niyo so. Interview hafi nk'ishakwe. Erega simwe Double yagize amasaha 2 kwahoze kandi twayishaye turaraba kuva arusha kuri Z. Yose twarabikurikira. Mubura kwishuriza Double J amahera yiwe muro mwitaye ibintu byakemutse. Oya nyimba umusana ariko yasaba umuziki niko yaji valeur y'abafana biwiwe. Twe dukeneye umuziki. Uyo musani none uwo muziki wiwe arawufise nawe ushire hanze. Pole sinzi ko ari karanyumva. Arakumva. Ati mu bintu yavuze nabonye yagera dukwakwanya. Mugabo hari ikibazo nari mfise. Eske indirimbo niwe yayirishe? Cyo kibazo abanza duha umuco kuri ako kantu. Indirimbo eske Pole niwe woba warayirishe ibintu byose? Muranyumva? Yego turakumva. Ni jewe nayirisha ibintu byose. Sivyo? Kesa sasa mu studio ndakubwira ingene bikora muri studio. Yego. Producer ntashobora kuguha indirimbo atari gwawe, atari wayirisha. Nico gituma uramutse muzorindira ko azoyishira ko muyibure. None uriya munsi yari yayishize ko yari yayikuye he? Expecta bagiye kumubesha yuko ngo twabivuganye. Yari SQG atarando ndigikira muri YouTube iyo indirimbo ari gwawe uri ufise les droits. Urafise les droits kuyireklama bakaca bayikurako kuri copyright. Uravyumva? Okay, bisigura ko Expecta nawe nyene afise ukundi kuri kwiwiwe. Eske uba yarabishuze ku mbuga? Umviriza yaragize erreur, yararokonesheje yuko yagize erreur ko bagiye kumubesha yuko turiko turakorana. None wene okay nyuma yo kugira iyo here mu nyuma yarafashe umwanya agende ku mbuga abeshuze basi ukuri agukure ko ikwiye kuko abantu bamwe bazi yuko ari wowe uri mu makosa na job gani uri mu makosa. Rega nubu nje ngaho kubera Arli. Sewe ni nawe yanyovishije noze live yejo. Sino ibi bintu nta nivyo nkikurikirana, nta nivyo ngishaka no kumenya naho biriko biraja. Urumva? Nta numwe mfise sindiko ndisigura no kwisigura abariko aranyumva bashake banyumva nta muntu numwe ndiko ndasaba imbaba cyangwa ngo ndiko ndisigura ibi bintu nta nabivuyemo nta miziki nkirimwo uravyumva ndabigize gije kwera Arli yampamagaye sino nta nivyo nkikurikirana iba ama interview iba ama live n'ibiki ntavyo nkincumviriza na gatonya pour vous dire à quel point j'en ai vraiment ras-le-bol y'abantu badashima uravyumva yaba yimbunuza ziraho zizi kuja gutukana na gusa jewe nta myaka yabo mfise umuziki umwe sivyo umuziki umwe uravye amahera maze guta mu muziki ndiko ndafasha aba artiste so umuziki umwe uza nguri kurantuka ko ari umuziki umwe ujya muziki nta hamwe uzofa urasubiye no kuwubona uzoguma ku ma platform none ko ari kintu ntarekramiye ngo uve ku ma platform mugabo ntuzoja kuri account yiwe ukiraho uriko akosha imvugo yo kuvuga ati yuko ufasha abaririmbyi iki niki muri kwa gufasha kwiwawe nkuko bari kurabivuga na Double J ukavuga ko ari umuntu mutoya kuri wowe ntubona ko ijya ndirimbo iyo uvuga ati reka yenda murekere n'ubundi erega arirondeza ndanabimubiremo nyene umuntu ari kwambanira mu n'ubuzima yashatse kugira brad fair umutima wa kivyeyi yashatse kugira brad fair umuntu mukuru aguma ari mukuru inshuti yanje yashatse kugira brad fair nanje ati asanga nanje sindi umwana muto sivyo yego tanke ko amaze kugira imiziki myinshi cyane gose ntagira uwundi none nagende Kampala bakora uwundi
none ingorane irihe ku muziki umwe gusa eske pole yo bafasha abaririmbyi cyangwa mugira business partner shaje nafasha benshi cyane vraiment urabaza abantu bose bafite ama studio i Bujumbura aba musiciens maze kurungikayo aba musiciens maze kurihira ama studio ivyo uvyita gute ni business niyo muririmbyi umaze kugirira indirimbo akacishira ku rubuga rwiwe ata bindi bintu batayandi mananiza raba na Chris MB ya muziki yiwe yose nta nakimwe jewe nigeze mfata ama account yiwe ni wifi yose muzo mubaza ama video yose namukoreye urabaza nuzenya urabaza Vanya Ice sivyo imiziki nimba ari ibiri maze kumuhereza je nyene narisha muri studio ni bande banuzenya bose ba MB Data sivyo umuziki twagiye gukora na Media na Sadbe munuzenya muri Tanzania ninde yarishe bijya bintu byose si jewe ivyo byose bavyita gute peut-être qu'on mufise indi langage mu vyita mwebwe bon après ni kubera nyene imbere ya Vanya Ice MB Data abo bose wabasirukira nka leur manager jamais manager uba mwamwasinye ukaba mufise ko droit nta droit nimwe devant le public ni wowe wabaserukira tu n'étais bien sûr moi j'aime la musique burundaise je muginsho izina ryanje shobora kugufasha ndabikora ariko when umuntu nk'ubunye jewe kwanibaza yuko ari abantu benshi nk'aba diaspora bakunda gutanga iyo mfashanyo bakavuga ngo mufata iyo clipe kiri biinye etc. hariho abadesida uko babavuga hariho n'abandi baguma mu gikari mais à partir du moment où uwo muntu quand même tubona yuko aramufashije mais agumye n'inyuma cyane y'ibikorwa vyiwe amuserukira un peu partout ben on comprend un peu que ari umuntu amuserukira none ndakubaza je manager wa Dramati gushikora umse turakorana oya Dramati hoho byonye yarabivuze kuva kera que tu n'étais pas son manager bien sûr que non que ça soit avant que ça soit bose moi je ne suis pas le manager MB Data cyangwa Vanya Ice niho baserukira mu ma affaire kanaka ou narana ba présenter narana ba hanakazi j'ai jamais signé je jamais nta iyo droit ntera Genius mashaka kumpa ijambo umunota umwe sinteba ya Dadu urashobora kuvuga okay thank you so jambo na mbere kwanza namanze namutse umutama DJ Paulin na ma respect kuriwe hama sinzi ko marabonye ya video Genius nakoze ya Big Bang Show ndiko ndakora analysis y'ibintu biri hagati ya DJ Paulin na Double J so jewe ntago nigeze mfata side ya DJ Paulin canke ya Double J nabuze ama fact ahari muri ayo ma fact mu byo nagombye kuvuga narabuze ati ugiye kuraba music industry ntuze ya DJ Paulin abantu amaze gufasha na respect mu muha ntago bijanye ugiye kuraba abantu bose yagiye arafasha iyo bareka muri mwebwe mwese muvuga nta numwe yari kubafasha n'ubu nyene naho bogwa nta ndico mwokora kugira ngo mubavyure uravyumva so urinze ubona umuntu afata amafaranga yiwe umwanya wiwe izina ryiwe akagufasha hama ukamusubiza wowe kumusubije ukagenda kuri internet uri kumuhanga wa magasopo ugiye kuraba niyo projet mwakoze na pourcentage ya effort wowe waragize mutanganye ukacimuha agasopo ngibi ngo ndaguhaye mwindwimwe urumva none Genius ndakubaza ikibazo wewe inyimbi ya video warayiravye ugiye kuraba Double J ikarata akoresha narayibabwiye Double J afite ikarata yitwa sympathy card kubera mumuzi yuko ari umwana yavuye Gitega agowe avuze ikintu ariko arabaririra muca mugifata nkuko ari cyo ntimuraba aba fact ntimuraba ati ibi bintu byo bavyavuye he kubera baririye muca muvuga ivyo ariko aravuga ko ari ivyo kandi ugiye kuraba kubera DJ Paul adakunda kwisobanura gose n'umuntu yoroshe kwambika ibara ko rubuzi yuko atashaka kugusubiza atazoza kuri live cyangwa atazoza kuri YouTube ngo agusubize aroroshe kwambika ibara
nk'ubu DJ Paul duhuye ukwezi kumwe mukatubona turi kumwe ipica turateye ipica turaganiriye haca ndanga kuri internet cyawe ibintu nabonye kuri DJ Paul nimwopfa muvyemeye n'umuntu mubi n'umuntu ibi nibiri muca muvyemera ko aramuzi ko aratazoza kwisigura nimuzopfa mumenye ukuri uko ariko naye yababajije ikibazo coroshe none yuko avuga yuko indirimbo bayimutwaye Double J kwereka atosubira mu Buganda mu mafaranga yiwe ayisubire mirya nyene hama bahindure na beat akoresheje ama lyrics nyene hama iposting uweze ko Chameleone muraza amara bamuhemba banabonane kubera iki batabonana kubera iki batabikora kubera iki ariko ararira indirimbo DJ Paul yarishe nagenda afata amahera yiwe bagende beat bahinduremo gatoyi bakoresheje amajambo nyene hama iposting none Chameleone amahera korabo yaragwaye jenshaka kumenya ivyo navyo nyene Chameleone yaratashe yarakize Chameleone yaratashe sorry gato donani Genius reka mpeze sha Genius okay DJ Paul babaze none ubu unye iyo ndirimbo yo ironka ni iki cyo hindura mu buzima byo gihinduka mu buzima bwiwe byoroshye ugira izo chiba it's muri East Africa cyangwa muri America cyangwa izo chibiki exactement pas du tout niyo mpamvu tutazi gituma ariko arakora biriya bintu kuko jewe namaze kumara ngaha mu Burundi iyo umuntu abonye ko kariyere yiwe iri kiragwa akwera bazi yuko jewe bashobora kungendera ku mutwe nkuko bamaze bahora babigira sivyo bacha bitwaza izina ryanje uravyumva MB data ila oze faire interview acavuga ngo bantu bamenye jewe ngo kubera we uravyumva donc c'est pour yabivuze nka unane abona ko atanakimwe atanumwe akimwumva atanumwe uno munsi nta gitaramo na kimwe kiriko kiraba uravyumva nari nabahaye visibility kubazana muri ville bakagira ibitaramo muri ville uno munsi bazikorera hariya mu Kamenge kuri Gera Plaza sivyo ndarindiriye uyu muntu azoza ngaha anye asubira abagirire ama concert ari kuri standing jewe nagira ngaha muri iki gisagara sivyo n'ama concert aciyahagarika dosura gukora concert oya hanyuma anabahembe abahemba amahera je n'abandi bahemba akantu agomba gusaba nyene nkuko bamwe bari ngaha bariko barabivuga naho nkuko bivuga nkuko ukunda gufasha nk'umuvyeyi akogara ntugasubiremwo urengeye yavuze ngo narera abana biwe donc ivyo urengeye ivyo vyose ukamuyo ndirimbo ko n'ubundi wigumanye ntacuri wikoze nta nikiri agasuzuguro nako DJ Paul avuga ati agasuzuguro niko kabi agasuzuguro vyagiyemwo nivyo nyemeye jewe yes bigisha neza ifo kumenya yuko mu buzima si c'est pas parce que nguriri bimwe bavuga mu kirundi cy'umwana w'umwami ngo aririye ngo arakironka no suko bimeze mu buzima bwawe murabizi namwe mugabo DJ Paul gatoya Queen banza indire gatoya Queen uzobukoze DJ Paul mugabo ntibyoca bituma ivyo byose muhijambo wingro no prova reka n'ivyo ntibyoca bituma ivyo byose ucufata nk'ingingo imeze nk'uko ku bandi baririmbyi bose kubera ikintu kimwe gusa kuko turakuzi ibikorwa bya ukora turabizi kuca rero uvuga ati naciye mpagarika n'amakonsere ibiki ubu abaririmbyi ubahungira handi rero ntibyoca bituma kubera umuntu umwe ucufata ingingo nk'iyi oya si umuntu umwe nejo mwarabivuze ngo umuntu yagiranye ibibazo ngo na Sabbi ngo agiranye data ngo agiranye ibibazo nande sivyo imiziki yabo reka ndayibarekere niyo nagira nuzenye ndabibabwije ukuri niyo nagira evenement nzozana umunyamahanga kuko niwe anyinjiriza uravyumva muri kontra nahora mvuga muri kontra nahora nsaba yuko uyo munyamahanga agirana umuziki nande agirana umuziki n'umurundi ivyo onye ndabikuyemwo uravyumva pour vous dire que ubu unyengiye kugira ivyo jewe umutima wanje ushaka réellement kuko bivyo nashatse kera byafashwe nabi mwavuze umutima mubi sinzigo umwana mubi reka ubu unye rero nzogire ibinyinjiriza jewe personnellement
mwese mwari muzi ko baririmbye iyo abantu ntibashima baje muri Crystal iyo baje muri Crystal bafise droit yo gufata ico kunywa gratuitement. Jo ndabizi DJ Paul ndabizi kubera jewe narabaye security hajya kubitira mu by'iwawe kenshi narabibona byose. Urabonye ingere bakigwa batise barundi. Narabibona byose banywa ku buntu ahubwo abartiste ivyo onye rero ubunye bashaka bazoza badashaka bareke kandi bazoriha ku muryango. Karabaye noneho narababwiye ati abantu Dadiwizi amena dinaseka abantu bavuze ko Dadiwizi sorry gateka duye jambo daboti jena MC ikintu ushaka kuvuga urumva DJ Paulin d'après ibintu waje kudusigurira en tout cas ndagiye Jesse naje muri debanga ndagiye baje. Ewe narababwiye ati mwavuze ngo n'umwana mubi namwe tize turaye ko muzozitegura concert nze ndaye ko muzobikora mwaravuze ngo bamwivye umwana abandi murabitegura indirimbo murahora muziriha umwanya wawe duhaye wari umaze pe kandi turanagushimira urakoze cyane canke DJ Paul nagenda kumvirije vraiment ko nubundi nibo nagenda kumvirije wagize neza ego urumva peut-être yiko ariko aranyumviriza so ikintu je nashaka kuvuga d'après y'ibintu DJ Paul aje kuvuga mu bisanzwe umuririmbyi azi ikintu ashaka siko ariha volonté kandi ari sacrifice mu bisanzwe ntiyarakwiye kuja ku marezo sociaux ahubwo yarakwiye kwigira DJ Paul bakabiyaga bunyene ku buryo basi nimba azi yuko kuko si cyambere amaze kumufasha antuka DJ Paul yatubwiye yuko amaze gufasha benshi urumva so nyuma amaze kubafasha muri abo baririmbye Double J ari urumva so Double J yarakwiye kwitwara buke siko kuko azica keneye basi omwa urumva ukegera umuntu yaramaze kugufasha mukayaga urumva mukavugana hagati yanyu n'ibindi binanshika no kumara izosuzo kuko nk'ubu hariho benshi ngaha bavuga yuko ngo Double J musubize ngo DJ Paulin n'umwana mubi DJ Paulin yatubwiye ko atabirimwo kandi yajenga kugira duhe umuco gusa so DJ Paulin much respect ubandanye ibikorwa by'iwawe siko ntubitwazemwo umutima mubi ureke gufasha abandi uko bose ntibameze nka Double J so much respect ibikorwa byiza nije ndakubifurije tu ya merci beaucoup Daboti hama ikindi DJ Paul ataragenda nagomba ndagushimira ku kanya wafashe ukaza kuri panele yacu no kuduha umuco ku byo tutari tuzi nizere yuko ikibwibwa ari cyumva n'icerekwa ari kibona abandi nabo bakaba bafise iyo side yabo nabo ngira bazorondera umwanya bazibatuhe ibiri kuri side yabo ariko nizere yuko ivyo bavuze vyumvikana gusa tunahimiriza next feta hari na tubwire happy people kwizogumiba happy people nimbizobandanye bavra nubwo hozamo abanyamahanga je naco bitubwiye amafaranga nayo uzakoresha happy people jusque maintenant nta kimwe ndiyumvira vraiment nta kimwe ndiyumvira ngabo kubaho izoba kuko iya narayirihiye na licence urumva iya narayihiye licence donc ndashobora kuyigira quand je veux hanyuma mugabo mumenye yuko abartiste bazoza nabo hanze kandi j'assume je le dis j'assume nzoshiramo bashaka kuzana bushaka vraiment kazi ipfa kubibaye gusa nzoshiramo abo nshaka niyo nariyamo kanzanya aba DJ nashobora n'aba DJ banje ndafite aba DJ batandatu muri Crystal abaririmbyi nzora nzoshiramo abo nshaka ubu nta obligation nimwe bimwe navuga ngo ndiko nkorera igihugu ndiko ngira ngo nkorera iki gukorera ntashima tu laisse tomber none nta basi nta n'umuririmbyi n'umwe wotubwira basi wodusinyara wowe uri kurategura kutuzanira kugira ngo amarasa ku mashuri nta mutwe ndabifitiye vraiment nta kubesha ibintu byarankiye intege ibintu ndashaka kumva sinshaka kubona ukuntu jewe no bandi kumareza solution ndiko ndashwana n'abana nkabajyanye vraiment je mfise umwana wanje mukuru afite 24 ans uravyumva nta kuntu jewe no genda ngaho onye ngo ndiko ndashwana afite abana babiri bari muri université umwe arahejeje hanyuma ngo mbi ndiko ndaharira ibintu nk'ivyo wonye indirimbo imwe vraiment nibaza ko ubwo rwego nararurengeye ça fait 25 ans ndi mu bintu by'umuziki sivyo n'ubwa mbere narimbonye abana nk'abonye bashobora kunyubahuka gutyo donc ndiko ndabikorera iki exactement ambisa abana bamwibarabara image bigeze korera umufuko
image bigeze korera umufuko no bandi ko ndaho abana banje ni yahe exactement aho bigeze korera umufuko abantu nibashima ubu nzozana abo nshaka nzogira ivyo nshaka jewe jenyene hanyuma abantu bakaba barabonye ko nakoreye igihugu bazoba barabibonye tutasondazi ngaha kwisi twese turi ngaha kugira ngo dukore icyiza twigire nta numwe yaje kuba ngaha eternellement tuko dukorera Imana ikabona ko nakoze vyiza izo binshimira tout simplement shaka Arlisin zikore ngaho onye namweretse ijya ndirimbo je nakoze ega video iyo muko murivugisha muko muravuga yuko nozenye ngo Double J yakoze video jewe narayikoze na Double J arayizi video iri kuri YouTube yanje kuva le 23 décembre 2023 iyo ndirimbo nyene muriko muravuga video gode na miche une video yantiriko ntiraje ko atariyo bashaka ariko okay bavuze ko atariyo bashaka mugabo iri en stand by kuva le 23 décembre 2023 pour vous dire à quel point bafashe n'aba hypocrite cyane gose bari babizi neza cyane gose baraje mubiri wanje ndabereka ivyo byose namahera ko ni visualize nagize narayirihiye amahera uravyumva donc pour vous dire que niyo onye c'est mort c'est foutu nta namwe izofera giye nijya yabo nta namwe izoja donc bizoguma gutyo nyene bon sur ce hewe kandabareke merci beaucoup mwakoze kubera abantu bari bafise batazi ukuri kandi bijyana babwiye nimurabe ijya video ya Simbizi yakoranye na Nunza y'umukubito muyirabe umuco wose muzowuronka yeah no duhaye thank you for your time no duhaye yakoze kandi merci beaucoup kandi turagushimira nakwine mu mushimire nakwine nawe merci beaucoup kumutuzana nakwine yakoze ndabashimiye mwese generally nase gusa nashatse umuco nashatse have umuco abantu tureke kwiyumvira ibitari ivyo you know that's all wakoze mutamu okay so nibaza rero yuko nimba atari banga uragihari mu baririmbyi bo hanze ategekanya kuzozana nawe nyene umugarukana ibibazo yasezeye December nzoba ndimo yaseze mwari ngaha anye muri December nzoba ndimo bundi twumve ko tuzojya show namahoro muzoyiga Paul nta mutima mubi kandi bari baravuga nyene agomba nyene mbagati ni nk'abari baririmbye nyene basi mubo yiyumvira na baratwibira akabanga nyene adusigire n'akanuka kanyamuneza ngaha anye kuri panel yanje nibona none. Don't worry, wenda kubwiye ugiye kwa Paul n'umuntu afise umutima woroshe sivyo ibi byose avuga no kubera gishavuye ibi n'uyu unye Double J agiye akamwegera ndakubwije kuri yuko Paul yo mubabarira kandi byose bigahera nta nzigo agira nta voilà je namye ndavuga kwini n'ukuri ndababwije kuri guys umuretse gusa yuko abantu baca baza twege ahubwo nkuko yabivuze bononeye abantu benshi nk'ubu Paul ibi bintu byose yabivuyemo kubera ashaka amahoro